Umwana urumva kubaza ngo mbega papa mw'ishamba waragiye gukora iki? Umwana akiri mutoyi ubimusiguriye agifise nk'imyaka munsi ya 10 arashobora guca biririmba mu bandi bana ugasanga umengo ntibimeze neza. Ariko nk'abana barengeje imyaka 10 turababwira ingene vyari bimeze, tukababwira ko ivyo vyatumye base babo baja mw'ishamba bokura bazirikana neza ko nabo batoja mw'ishamba, bakorera igihugu neza, biyubake, tubane neza ko ntaho tuzoshirana. Nabanza gukengurukira uyu mugwi mudushira mu yindi migwi natwiyumvira, mwaba mutumako, mwaba muriko murabwira, na cane cane ko uko mutubona kahise kacu karafatiye cane kuri bizinguzingu by'intambara. Ni twebwe ba mbere twari dukwiye mbere kubizirikana gose kugira ngo abana twibarutse bakure bazi ivyabaye, bakure bazirikana ko ibi bintu bitosubira kuri jamais ça. Nagomba ntera kamu bagenzanje iri wibakwe byo gushika hano hantu tubisangize abandi. Turi benshi cyane, gusa no kubara umunsi w'akazi twari kuba turi benshi cyane. Tubisangize abandi kandi tubisangize n'abana bacu, bakure bazi igihugu barimwo iyo cavuye, bazirikane ko badashobora kuja muri aka kajembegete. Mushishikara ibikorwa no kuri impingira cyane ndende. Aha nimwagenda bukebuke muzoronka henshi cyane hari ibi bintu. Hariho no kubuzi bumwe bumwe wumva bavuga ngo hajya na hajya harahamba abantu. Nukuri turabashimiye cyane. Jewe nk'akabazo nari mfise akantu noterera. Mbega nta kuntu umugwi severe wufasha mu kwandika kahise keza kumvikana igihugu? Nta kuntu kahise twe twagiye turiga mu mashure ibi vyagiye biraba banyegeje byoshirwamwo kugira ngo abana urwaruka rukure ruzi vyabaye kandi bazirikana ko ibintu bitosubira. Twagiye tugwa mu masanganya kubera ko imiryango itagiye itubwira ivyayishikiye. Twebwe gaho ko mutubona turabakenyezi bubakanye n'abantu bahoze ku rugamba. Abana, umwana urumva kubaza ngo mbega papa mw'ishamba waragiye gukora iki? Umwana akiri mutoyi ubimusiguriye agifise nk'imyaka munsi ya 10 arashobora guca biririmba mu bandi bana ugasanga umengo ntibimeze neza. Ariko nk'abana barengeje imyaka 10 turababwira ingene vyari bimeze, tukababwira ko ivyo vyatumye base babo baja mw'ishamba bokura bazirikana neza ko nabo batoja mw'ishamba, bakorera igihugu neza, biyubake, tubane neza ko ntaho tuzoshirana. Ntaho tuzoshirana, ibyo tubitahuze n'abacu, gutyo igihugu cacu gitera imbere. Twanke n'inguvu zose kwama mwizinguzingu y'intambara zidashika. Jewe kuva nciye ubwenge nagiye mbona après 10 ans mu Burundi haba ibintu vy'ivurungano, sinzi ko nanone maze kubiraba. Inyuma y'imyaka 10 ukabona haje intambara ivuye kuri ibisha nk'ibiriya. Rero nk'abantu twakuze duhura n'ibyo zinguzingu by'ibi bibazo, twirinde gose ko abana bacu bazobibamo. Nukuri novuga byinshi sinoheza, nagize ama emotion menshi, nukuri byambabaje cyane, sinzi ko nobisigura. Ibikomere afise ko kimaze nk'imisi hoho baracutura
hanyuma bakagishirako umuti. Mbega nta kuntu severe yovugana n'inzego zitandukanye? Muri iki gitabo nabonyemo ivyemeza sindamusiga ingene amazu, imiduga vyagiye biragurishwa. Nk'ibi bintu bigaragara biboneka bene vyo babibona aho biri, batabisubijwe gukira ku mutima n'ukuri biri kure cyane. Nta kuntu bivugana n'inzego z'igihugu ibi bigaragara bifise les documents zitabesha bene vyo bakabisubizwa gutyo bagakira ku mutima. Ako n'akabazo ka mbere. Sinzi ingene severe indani mu mugu bitunganije, maze kubona ibyabereye hano ibyo maze kubona cyane ku mateleviziyo, ndabona ko nabo maze guhura nabo, ndabona ko hariho abantu bafise indwara yo mu mutwe kubera ibyabaye, tanto baja muri mani canke muri depression, babita ngo n'abamaniako depressive. Nta kuntu muri severe mushaho serire d'écoute minutieusement kugira ngo umuntu avuge yisanzuye, bamufashe, kuko abantu babyize barazi ingene bafasha abantu, kuko birazimvye iyo ugiye kwa muganga utanga amahera menshi. Muri aba rero basigwa hari ababuze abavyeyi bakiri bato, bitera kutiga ngo bashike imbere canke babeho neza kubera babuze abavyeyi bakiri bato, bagaca bagira ihahamuka rifatiye kubura ababo. Nta kuntu hoba iyo serire mu gisevere ikurikirana abo bantu bagize ihahamuka, kuko ni benshi tumaze kubona, byofasha kugira ngo n'abantu basubire mu buzima busanzwe, kuko aha benshi bagendana ibikomere byo muri kahise. Ndubuze ku ijambo rero gatoyi, ni ukuri nk'uko Presidente yabisavye, uyu munsi n'umunsi w'imirimo, kandi n'umunsi uheza indwi, haba harimo abantu bafite ibintu byinshi bajejwe ku kazi bataronse akanya ko gushika hano. Nta kuntu mwavyemeye noneho bishobotse mukatuvugana no mu ntara za ruguru, kuko turafise abanywanyi, kugira ngo bibonere n'amaso yabo ivyo binogo, bongere babone ivyo bintu byose uko vyagenze. Buriya inkuru bariho canke ubone kuri televiziyo igihe utayemera neza, bibonere n'amaso yabo, gutyo bizofasha gukira imitima. Nogera ndabakengurukira cyane kuno bikorana ubuhinga n'ubushishozi bwinshi. No kuri abantu twamanura ururongo. Uyu cankuriya ashobora gutera ivyatsi severe cyo kwivuga uko agomba, bivanye n'ivyo ashaka kumva. Nimushike intege, turabateye intege, mubandanye musendangura ivyari vyinyegeje. Nk'uko Perezida bivuze 93 nimwahashikira, nukuri iyo seri izobe yaragiyeho, nayo handi hoho sinzi ingene bizogenda. Nuko murakoze, Imana ibahezagire.